Ndabaramukije inshuti zanje ndi kumwe n'uyu muntu yitwa Natasha ni umurundikazi twigeze gutabariza ngaha kuri urubuga twerekanye imiti bibazo yari afise twigeze twerekana amafoto yiwe kuko ntibyari ngombwa. Uyu munsi rero yatubwiye ko akeneye ko tuganira, tugomba tumaze uko vyifashe kuko ari we nyene yaturondeye, dushaka twumva ikintu agomba kutuganiriza, kandi ari ku murongo wa telefone. Yavuze ko afite umwanya mutoya, ngo madamuhe ijambo vyihuse tuganire mu mwanya mutoya. Karibu, amakuru yawe? Ni meza cyane ndashima. Twibwire hanyuma ushuduka ku ijambo utuyagira icyo bateguye. Sawa, Jenny twanyandokoye Natasha. Navuye mu ntara ya Ngozi. Maze amezi 6 muri Saudiya. Ego. Hamanye nagira nshime. So oya sinogenda nashimye kubera ibyiza wankoreye, sinogenda nashimye anoye mu bana bawe, sinogenda nashimye kugenda nashimye, oya sinovyuba kugenda nagushimiye wewe Daniyeli, ibyiza wankoreye birandengeye, none Daniyeli n'ubu uruhiriye ngejeja. Murakoze. Okay. Aba rero nshikaze mfise sikindi. Ego. Abatari bake barumvise ndiko ndakubwira ivyanje ingene ubu bimeze. Ko kuvyo wankoreye ntidoga. Gitumye mvuga ati n'uruhiriye jewe imbere yo kufasha nabanjije gutabariza umugenzi wanje. Yitunga Samiya. Ego. Bibaye ngombwa reka nawe yenda muguha ifoto abamubonye umuvuga muriko mukorana akaganiro n'umugabo wiwe baca bamwibuka. Uyindungikire ntacyo inbox ndayirabe nce ndayisangiza abantu. Okay. Rero ndayibuka yuko umunsi ndakurondera narakurondeye hari 11:00. Iyi mpubu nyene vyoshoboka. Cubuca ndiko ndayirungika. Yagushikiriye. Ego, sava. 11:00 z'ubuca urambaza uraryama, ndavuga ati oya sindaryama jewe ndyama bukeye. Ndavuga ati Jeffisi ikibazo narakwandikiye audio ashika kurane nta nimwe wanyishuye, ariko uwo munsi timishemo kubuza amahoro kugira ngo ndaye kurangira unyitavye. Ego. Twatanguye 11:05 twaje kuvugana 3:05. Turi ku kibazo cyane Itunga Samiya. No murundi kazi nawe nyene yavuye mu ntara ya Ngozi, twasafiririye rimwe itariki 6 z'ukwicumi. Bariko baramubona. Uvuze ngo twatangiye sangape? Twatanguye 5:05 tuheza 3:05. Turi ku kibazo ciwe ndibuka yuko jewe umumama yanyituye. Ambwira ikibazo kasambaje ati none muba muravugana na rimwe. Arambwira ati jeshi ashitseyo, yaratubwiye ko yashitseyo. Ikintu namubwira ati miyo nimero hama wigire. Ayaciye nimero yabarondeyeko. Nanje ndakurondeye nimero naciye ndaguha. Jambo wambwira ati rero mwe muramwigira yuko ibintu byanyu bitangora kuma ku murongo rero ndabikore turi kumwe. Muja aho nyene waciye turabandikira bakwishurumpa. Birangira ndakubwira ati ya Mugisha je ndarushe kweri ndajyana akazi kabande je nikazopfe. Aravuga ego ryama 3:05 ca ndaryama.
Naam. Yana. oya banza ugende nta kibazo ngo nakurindiriye uragaruka nta kibazo Sawa. inshuti zanje bakunze mu nkurikira iyo numvise ibintu nk'ibije birantangaza nukuri ntavyo nibuka urumva ko wewe araraba no ku telefone yiwe ko je narafuse na story aho twaganiriye urumva ko twatangiye saa 11 z'ubuca irenga hanyuma duheza saa 3 byumvikana ko saa 11 kandi mu by'ukuri ntagiye kubabesha ntavyo nibuka pe nukuri saa 11 sizere saa moya saa 2 gushika saa 3 urumva aya masaha twamaze amasaha 4 turi kibazo cy'uyu muntu uyu ariko ivyoyo ntavyo nigeze za kuvuga mugabo arabibwirira gusa byaragenze neza kandi nawe arabibabwira rero urumva kubera ko abantu tuganira nabo canke tugenda turafasha ari beshi jewe ntabo nibuka kweri nza mbona message umuntu akambwira ngo wiki ngo byagenze uko mbose mba ndavyibuka mugabo yanyibukije ndavyibuka canke ari uca mpalinki ngo nduyu ngo twakoranye ikiganiro ngo nduyu ngo wavuganye na boss wandi bigenda ngo nduyu wa telefone hana nduyu watabarije ibintu nk'ivyo nyene rero ni vyiza ko haba ikintu nk'iki kidasanzwe reka murazi ko bari mu kazi baramuhamagaye ariko arabandanya tubwire icyo yaduteguriye murumva ko ariko aratubwira ukuntu byifashe ndashaka ko babwira n'amakuru yayo kuko je none nababwiye bivanye nuko hari abantu usanga dutabariza rimwe na rimwe bakataha bakacabura telefone bandi nabo ntibashime kuja ku mbuga bakaja ko bafise ibibazo mugabo bamaze kumera neza Imana ibagiriye neza bakumva ntisi byiza ko bosubira kuja ku rubuga ngaha atakibazo bafise abantu duje tubahiriza uko nyene nta ngorane mugabo ababihitamwe nabo babagize neza cyane kuko barashinga intahe bakavuga uburyo babigenjeje kugira ngo bave mu ngorane zinizi hanyuma namwe mugaca mu vyumviramo hari abantu usanga badakurikira ikiganiro ngo bakimare ni kwihombya kuko iyo udakurikira ikiganiro cyose ngo kimare ntumenya umuntu ariko aravuga ivyamufashije ivyo yakoze kugira ngo nimbaraga tunariko ariko gahere nkuba rero abantu ejo batanze ngaho intahe baravuga ati jewe ndanifise ingorane zinizi agashinga intahe ukumva nigitangaza mukavyumva mukanuma mukagenda mukicarira ngaho uvuga ati navyumvise nanje ejo wabona nawe ejo wabona bose bakugira vya bindi ugacura bati sinumvise ko Sami yagize kuno bigahera nanje reka ndabigire ukabikora comme test canke gupima bica bikunda ndasubiyemwo umushiki wanje ataraza ubwo bamufise mwebwe abarundi niyo nyungu kubarabo niyo mpamvu rimwe ndimo bakunda kubera ko abacira mu kanwa mukemera uri umukozi uri umuntu akuze ikibazo kiri hehe ko akubwira ijambo kamwishura irindi ikibi ni kutamukorera akazi ibi naravyumvise no ku ma office barabibigisha gusa niko kwigisha umuntu kurinda bigoye asanzwe ari umuntu afite ubwoba iki cyo cyose nzobeshera ama office nta office nimwe itabibigisha nta office nimwe itabigisha ngo injya uzijya ku nguvu nta office itabigisha ingene ushobora kujya mu gihe aho hantu njya bazinyegeza canke bazikwimye mugabo umuntu uzumva ngo firigo ntiyugaye ngo ndaziri ngo hari amakamera ngo arambona kamera irakujya kamera urazitora ukazijya bagaca baza gutanga raporo ngo aragigezo mu nzu ba telefone hariya bacabaza ati none mwe mwamuzanye ngaho ntaje ngo arajya cyane uwacuza kwa Daniel ngashanda bakubita telefone nkabwira ati mu Burundi twebwe tujya kuno umuntu umagira usani runini kugira niyo mpamvu ubona dukomeye dukora ibintu by'inguvu indi tuzuye ntukora ati nikimenyamenya nguwo mwenene ko abanze muri ako abataritse muri abagabo batatu kubera ajya ndamaze kwigisha beshi bikarangira bagiye mu isoko bati ugiki wa murundi akitorera umuceri ibiharage akitorera kawunga nimba yakabonye canke ifarine akaza yicumbira ubugari ingeze zimbutse ugaca usanga hari umwana wo twaganiranye urukira acambwira ngo hubwo ngo kwesi ngo Burundi kwesi ntibagumye ngo bajinja zizimbutse urumva inge yatoye bari bazi ngo gutora ngo vya bikoko ngo aze gutora vya bintu bizimbye yitoreye spaghetti yitorera umuceri atora ifu y'ifarini aragenda
zanjye nyine zimwe zikomeye n'ibiharage yabisanzeho aritahanira zanjye zizimbutse za 50 gusa ukwezi kose ngo ba kandi bo bagiye bizimbye cyane inge za senkani yaziri ukwezi kose haro nindi ntahe ngaha murantunga haro nindi ntahe ngaha nubasangiza y'umuntu ndaza kuyibasangiza yambwiye ati sinumva ukuntu abantu bamwe barira kandi babahemba amafaranga mu ntoki ariko ntikibuza ko muzorira kandi tuzobatabariza ariko yanyemereye ko tuzokora ikiganiro nawe ashinga ntawe ukuntu mugenzi wiwe yisumira injya zo kujya kandi agasumiza 35 40 bikarangira ukwezi guheze neza ibi nasanze ari ibintu bikomeye cyane iyo uri ahantu batakwankira kuja gusuma kuko hari abantu usanga bari ahantu babankira kuja gusuma bakwemera kuja gusuma baguhembye cukuramo senkani ugende bigurira ivyurya byibuze hari abaca bagira isoni mugabo ari umuntu bamuhaye amafaranga azisharunka mu Burundi akayarungikira umugabo wiwe bagacajya yose shakajana mu ndaya wewe wishwe n'inzara amafaranga wakoreye ukwezi kose urungikiye umugabo acigira mu ndaya umugabo murungikiye amajana 750 senkana kwasigarana kuyagura umuceri niki mugose ko ndabwira muze mwisumire ndiko ndabahanura nkabashikanje iyo ubonye uri ahantu habi bemera kusuma uwo bigoye n'utaja gusuma nawe utaja gusuma rero niho ncamvugisha bajya abantu nkana batelefona nkababuza n'amahoro mpaka nimba basa kuja gusuma nibaguha ivyo urya fata senkani fata ijana ugura amayinite ugure n'ibyo kurya ucukora akazi uzomara umwaka umeze neza ni nabwira sindabahenda ni ntahe vraiment naje mpabwa n'abantu bari hiya muri Arabia gufata senkani ugakura mu majana 8 nta kibazo nacyo byonona ubuzima burabandanya uruhira ushurungika mu Burundi ya madolari 190 canke majana 2 nta kibazo utugenda witwaje 10 ugiye gutora ya majana ya amwe kuri banki bakaguha desa ukacuvunja ikindi ukavunja sasa inkana ukamubika agacumi 10 niko bigenda so umengaragarutse wa mushiki wacu uragarutse okay ndagarutse uribuka warugeze warugeze uri warose umwanya turabandanya bari kuravuga ko twaganiriye amasaha menshi cyane hanyuma uraruha uratebuja kuryama jewe nakunda amasaha kumbe twaganiriye amasaha ne ntavyo nari nibuka yo cyane ndavyibuka ntavyo nibuka jewe amasaha numva tuganira ariko dufasha Samiya ntavyo narinzi ntimugire ngo turako tuganira ibintu bisanzwe mu abantu munkurikiye murumva ko twari mu kiganiro cyo gutabariza umuntu amasaha ane kandi twarabikoze nayiko ndatabariza umuntu Imana ndiko ndatabariza umuntu kubera nyene ubu nawe ukibandikira baciye bakwandikira cyo uvuga ati guma ku murongo nze ndaguha ibyo ariko barambwira tarakwihingutse karagati Mugisha Jesse nize tireka Mugisha ndabarira mu sinize we bikore uraza kumaha ndahaguma saa 10 sayizeri saa moya sabiti jenda taye ndomotse ibintu sinabitimbirako yego arambwira ati sawa ryama uraza uzondondera ejo izi saha izi n'izi hama ndakubwira icyavuyemo niho nakurondera arambwira ati mwavuganye n'abakoresha biwe barakubwira yuko ikibazo yari afise agiye kugitunganya abatakizi si kindi yaramaze amezi 5 nta mwana mwumva nta muvyeyi amwumva ego hamanye n'umuvyeyi wiwe sinzi iyo yakuye nimero yanje mbona aranyandikiye arambwiye Natasha ndakwinginze ambwire Samiya wanje yari niwe mwajanye arumva ndagira ati ndukuri mukamaka ino si Bujumbura turamukanya twegino tuje duherukanira ku kibuga c'indege tugize sase tukaza muri ofisi imwe
nimba batweretse ivyumba turyamamo ntibaduhe icyumba kimwe aferi biheze bikaba nkako daniye jewe nkishika muri office twashitse 11:00 z'ubuca 11:00 z'umugoroba twari tugiye ariko Sami yambwiye ko bahakubise iminsi 3 yego hama rero ntarandiriye vya Sami yavyahavuye bigenda gute mu majambo makeya hada nasawi hada bibitushi bano bantu bari mu buretwa murabizi ni kwihangana abana bo mu kuvuga umenga nta mutima bagira baravuga bakatabagurika ndarere nkora inana binyegeje basanze nibereye reka twibandanirize nimba mutraheza ariko nimba bakugoye uragenda ukore ugaruka turakurindira tubandanye rero bandanye vyasamiye vyahereye yaramaze amezi angahe vyahavuye bigenda gute majambo make yaramaze amezi 5 ndavugana n'umuryango mama we barandondera arambwira Natasha Sami yamwarajanye muri indege none ari ati we ko ndagutoye nawe sindamutore ngize ati nyoko umuntu yabaye nimero yanje ntiyakubwiye ibibazo byanje naje ubwanje nari maze amezi 4 atabontu anyumva bumva yewe acagira cyase rero acarantora acayibaza ngo niko vyari biri arambwira ndamubwira ibibazo by'umwana we ndamubwira ati bye ntavyonzi ndamaze none kuva shikino narabarondera yaraturondeye ndamubwira ati miyo nimero yabarondeyeko agenda kwitabaza ariho haho twamaze ayo masaha twicaye twariko dukurikirana ibya Sami cyangwa cyane bavyumva uko bitari yanduru kurambwira ati Sami ikibazo ciwe cyapfuye mu nzira ndemeye kuzomuha telefone rero uca ndavuga ati sawa nyene ukibimbwira uko bukeye nanje ca ndagwara ivyo barabizi uranka no urabanza uranka no kuntabariza ngo we ngo watabarije abandi uri hehe aribaza muri mubiki ati sinari bwagware je nafashwe ejo ariko mfashwe ndi wo gupfa umwanya n'isare tuvugana ishimwe fise n'iryuko Sami yarose telefone amahera y'amezi 6 ubu tuvugana yashitse mu Burundi n'ukuri Imana ishimwe n'ukuri Imana icyubahiro patarambarira patarabimbwiraga mana yanje ariko ntacyo bimbarira urakoze ntacyo mva nta wifi bamuha ego nta mva wewe kandi telefone yiwe narashiramwe ntuzeya yo gutelefona nikibamba mbarira ibyo birakwiye je nta nibindi mbanyeneye wewe ubimbiye hari kibazo se avuze bohejeje gusa nyene yansavye telefone yansavye nimero yawe ndamubwira ati banza utereshaje email ego nyene amahera bararungitse barabanje bararungikijana ngo barabe ko bikunda yego ijana rirashika amahoro uwo ujejwe kubarutirira arabarutirira yego arabwira ati ibintu ni sawa yego ubu tuvuga rero umushahara w'amezi kuko twebwe turahwanije amezi 6 tuvuga n'umushahara w'amezi 6 warageze mu Burundi telefone arayifise niryo shimwe ni haba hari ikintu cyanduhije n'icasamiye
nukuri Samia jewe ndashaka kwereka abantu ibiganiro twagiranye na Samia ibiganiro twagiranye n'umubose wiwe nukuri nawe ubwiwe yarahavuye aravuga ati none uyu muntu kweri uyu muntu mbere kwanza yumviye ko ngira ari nyine ari mushikanje urumva ari mushikanje ataje kuvuga ngo nibindi yarahavuye yaragize ubwoba kuko nimba bosi wewe yamubwiye ngo nimero y'umuntu yandetse rero je nacara abunzi ego ariko cyo kwikopsera ndakizi bukebuke nta mezi menshi maze nababwiye ko maze amezi atandatu nshaka tayo manzu mbabarire nereke abantu ibijanye n'ikiganiro twagiranye n'uyu muntu murabona twatangiye kuganira ngaha abankurikiye mukurikiye muze muraraba twahereye hano murabona ikiganiro ni kirekire ariko sinzi ko mwakibona cyose aha twaraganiriye tuganira ama audio baranyereka ama video abari barase kumuhemba turabandanya ndabereka uburyo bigenda ndabereka umva twishurana nibaza ko mubibona barampa Samia turavugana izi message mubona zose zinizi wanje izi mubona nizi wanje oya izi wanje nizi gitoto izi wabo murabona ko ziba zera ibi ni biganiro twagiranye gushikaho wumva ahembwe amafaranga barampa karanga muntu ntako ntabikoze ndabereka uburyo bwo kurungika ndabereka Western Union murabibona inuze gushika naho uyu munsi dushika ku nimero za nyuma za receiver zuzotora amafaranga no kuvuga ngo kuva mu kwezi kwa kangahe kwa gatatu hari mwiramazana ya amahera ya nyuma yo gutestinga twagize yari amasari yo ngaho muri Arabia 79 hanyuma barabahereza barayatora mu nyuma abonye bikunze baca barungeka yandi murumva ko byagenze neza nta nivyo narinzi mugabo kuko tuvugana kenshi n'uyu muntu ikibazo ciwe mba ndagifise tuheruka kuvugana kuwa itariki 14 z'ukwa kane uwo munsi turi 18 yaranyandikiye arambwira twaravuganye shaka murara 14 z'ukwa kane niho twagize jewe nta nkuru niyo nari kwigumitsamba niho twapimye ega nta nivyo nari nkibuka no kuri ntavyo nari nkibuka nkanda kubesha bisaba yuko zikintu umenye ko case cimbwe ko cakunze umva nkiki sinibwa iyo kabimbarira nk'una byarambwira umva sinaye kubimenya mu byukuri na boss ntaranyandikira mwambwire ko vyakunze nyene umugabo wa Samia nanje yaranyandikiye gusa aho yahora akorera yarahimutse ubu nta mareza afise kandi yarakwandikiye Samia yarakwandikiye mpa nimero ziwe nca numva ivyo yanyandikiye uko biri kose shira nimero ziwe ngaha hepfo hanyuma turabandanya kuvyiwawe umugabo wampaye izo nimero ziwe ngaha hepfo ashambe John hari kure ntaco murabe yarambwiye ngo asha ngo wa mugore wanje tihi ivuga wa mugore wanje je numva umenga ndanezerewe ngo wa mugore wanje ngo baramuhaye telefone naragize inguvu nukuri kw'Imana ari mu bantu bangoye ndakubwiza ukuri baje babose biwe barangoye mugabo vraiment birangiye ndabikoze birangiye bigenze neza Imana ishimwe burya hamashaze kwereka abantu hari gerigeze kumva Karina avuga ngo none ngo bafashe iki nta Karina afata umwanya wo kuganira n'umubose nk'uyu kandi arakazi kabo ikana nico kirekana kijya kirofasha kandi arakazi kabo bahembwa vraiment nta mutima w'ikigongwe bagira muri bikoko mw'abantu bandanya dada yangu Maria jewe rero reka ndabwira igihe nari ngwaye baramurondeye nawe namurondeye kabisa urabizi nari ndemvye aja kuna kubushira so nabwira ngo none wewe ngo bifuza iki kwacha sauti yangu cyangwa ndabwira ati Karine kawuzi kuva amaraso
Ego. kabuzi kuva amaraso ikikumbwira nabi uvugane n'aba baguhamagaye je ndeke nizingarariye muvyeyi byase nibandungike mu Burundi byase daniye ndayirungika tuvanye basi ntiwo yandika reka ndayira umugabo wa yanditse umugabo wa reka ndabe nimero reka ndabe ikaramu ndatandika kuko nshaka nshino arigiye usanga yambaye nka audio ngaha nkashe ndayivuza abantu bakavyumva hinde mbere na nyakara ndagurika Sami yacimbye umugabo wiwe Sami aho ataramvugisha we n'umugabo wiwe nta kibazo okay ujya wa muhungu yumvise ingene mvuze icambwira ngo none wowe ufise ikibazo giki wumva mvuga nk'umuntu akomeye korakoye amazi ryavuga ryiwe ati ndakwaye kandi ndarenze ngo bantu yewe Karini kamana Imana mubabarire nta kindi namusabira none yumvise urwaye nagiye ashaka kuvugira nawe ntuze muramubeshe nubwo yari igikoko Karine Imana mubabarire yababwiye ngo yishakira gutaha mu Burundi yego uko nyene bane mu mutaburitse tikataye abamubwira ngo nta tike two mutaburika ngo maze amezi makeya arakubwira ati rega Mugisha baguma badakoshwimiye turabona iryamiye naragerageje ariko gukora ibyo nshoboye byose nyine ahubwo barabikoze uratubwira iby'iwawe nabyo ntacyo babonye message yawe barasubiye kusanga aho nitsimbarariye ko bahansanga tuja kwa muganga nace ntangura kurya amagi yaho ndyamye ntari bwayange ari kuvuga ukuri reka duheze Sami iragenda ko iwawe nayo umenga ni jene yariye nukuri kw'Imana ibi bintu biranera integerero bituma nshishikara kubafasha Samburag nukuri byibuze kumva ko hari umuntu afise yabayeho neza afise ubuzima kubera ko nabigizemo inguvu nabigizemo uruhara numva nezerewe cyane ngo nyine tuvuye kwa muganga bace bantekera amagabiri yego niko kabisa kubesha nica amagabiri yego batahora babikora ariko batahora babikora ayumva nawe ari umwana bino yo gutekera ikintu ngotora baratetse baranzanira kayi baranzanira uduta baranzanira iyo bamenga nabyaye eto bamenga nabyaye Imana habwe icyubahiro kabisa amenga nibarutse yego umukobwa wo mu Burundi ari ngaravuga ngo rega umenga wabyaye tangira tereka n'ubundi nabyaye tewe ingwara idakira tubona ntabyaye nataye nyene cyane buke acababwira cababwira ngo nantekere ibintu aziko tujya mu Burundi yego muvye ntarasonga akagari neza aragasonga eto nyamukobwa mbese umwe nakubwira ati nanjye narafise ikibazo umwe bita ntuze ya farasine yaragasonze neza ako kagari kabasha ku gasose keza ugasosi kirazirya nyama botsi no zitungiriye kugitaraga zitungura zikorera isosi yo mana narariye Dani narariye amena kwa gufu
Mana yanje. Imana ishimwe bukeye mu kabisa. gukora Eh? bukeye mu gukora akazi reka shaka ndakurungikire n'ibyo nari biracyari muri telefone Rongeka ngaha turabe. Ai ni ubwo bro. bugari niyo sosi Nanje nshiriza ni kubisha ndabishira ku rubuga. umvema oya reka toka none siko turiko turi mu kiganiro abantu ko babikurikira baca babona iyo sose ukuntu Imana yakwibutse si bisanzwe none nta kibazo biteye nukuri abikereka dayirabiye supu ndakeze yo ntibyari byoroshe yego narariye abimakwa mbwa ni jewe bacana ko warugwaye inzara disi bukeye naciye oya ndakora kimiti je mfise ishashi y'imiti ngaha ariko naringwaye vya hatari shana narakurugutuye ariko ikintu cya mbere bababwiye ati urumva ko arwaye akora cyane araruha ntaryama urumva bobo bari bazi ngo singwaye ngo nukwigirisha nkeneye gutaha baca banjana ku bitaro bya VIP Daniel barampima yo baransesangura neza mu kirundi yego asha naam sekere bab ndakwereka isosi ubugari tayiba umugabo we ntikarambwira ndikunda yakwanditse na message nta message yanditse nabanda mubesheye ndikunda bako umugabo we yaranditse na message nta yanditse nabanda murenganije خلاص ntibirashika yego byagushikiri oya yarasi ntibirashikira ntibirashika byashitse byashitse Daniel yego reka ndabe ndahaba ya yego kweli ngibi yego reka ndabishare ndariko ndabuha amaboko yo bukeye nabyutse nkora akazi narariye hamwe no gupfa byanka yego kabisa hamwe no kugira iki byanka hamwe no kugira iki byanka ngo warariye ku buryo no gupfa byanka ibaze nawe ibintu uvuze no kuri Imana ikubabarire okay tuje mu byo twanda zagushikiriye iyo sosi yagushikiriye yego ko nari nabihaye amaboko bakusa ngubu abantu bazogushaka kuvuga ngo ndiko ndiyemeza Daniel mwe birungike kabisa oya vraiment urumva turi mu kiganiro iyi ni témoignage ugomba yumvire ko none igihe nabigusavye wari wase no kubimpanda bigusavye turi live ikiganiro bugikurikira aravyumva byose ni ntahe uko usanzwe ujya nimba ari ikintu cyahindutse
ibintu bisanzwe byarahindutse aha ndakurundikiye aha nije ariko ndateka mu nyuma biriya bya mbere nivyo nyamufarasi ne yatetse yego ariko aha nije ndabikora ibiki ubu mu buzima busanzwe yego reka duhere kuri video ya mbere ndagashiremwo abadukurikiye akanyuma ngira ndagafote kurani gato ntaco reka wewe futa jereka mbanze ndabikubitemwe abantu abanze barabukuntu Yesu agira neza namanda kavuga ati irabira ukuntu Yesu agira neza disi akakana ragakunda igituma nagakunda nuko kaburya n'akantu k'ingenzi ku busanzwe iyo yagize neza nyene urumva tubwirizwa gushima ko agira neza emergency je kundungikira ca kiganiro canje twagirana ubwa mbere uragishaka ndiyumviriza nta kibazo vuba muraza kubikora yana agasozi karaho we none agasozi bakabonye nabo ntibashiye babishaka bajyana umvise keshe natetse uko turasangira ega abantu ntibazi kurya ababana kabisa ndetse kubesha nabitetse baje ngaha kubera nabuzukuru ntibaba ngaha natetse bari ngaha turasangira bose nyina akabarika tugasangira bakambaza none iyo fu ni nyabaki yego nanje ragoma ndabikubaze kubera mu kirundi mu cyarabu ntaze uvuga ifu y'umududu ndababwira ati ibi ni bimwe dukoramo ibikubuzi imikati ibikubuzi ibikubuzi n'ibintu bimeze nk'icyapati bakora mu mafu y'ingano nese ifarini amafarini iyo si ifarini ni ifu y'umududu okay iyo jena ariko ndarya n'ifu y'umududu ntabwo ari ifarini ifu y'imyumbati majambo make okay nanje ko ntazi kubibabwira cyane ndagira ati iyi ni yafu dukoramo ibikubuzi abari mu kino gihugu ibikubuzi bo baca bumva icarico ibintu bimeze nk'icapati bakora mu ifu y'ingano kenshi egome gira amahoro rero twibandanirize rero yarahembwe twari tugeze kwa Samiya yego ukuntu yahembwe amafaranga umushahara wiwe bageze mu Burundi hanyuma ubu ni telefone arayifise ubu ibintu bimeze neza kuri Samiya sibyo ushaka ndakurungikire ariho benshi bokaza ngo benshi ndakurungikira audio amwe twavuganye impereza Samiya yashire kuri ya yindi nimero washira kuri ya yindi nimero woshira kuri ya yindi nimero kugira ngo nshinde yavuze ya nimero y'umugabo we nayigwaye okay yashire kuri yarungike kuri ahini kurungika amafoto ntaco ayo audio yarungike ngaha mugo ushiyemo oya yarungika hanyene mugabo ayurungika nshinde yavugiriza hanyene yumvikane nibaza katangorane kumviriza kubera turi kuri aperi je nikunda ko numviriza ngo yenda guha niyo ntaguha genda guhiza mbere nizanyuma twavuganye uwo munsi yego reka nanje birareze nanje ndarinda gukumbuye gukumvije nanje kari narinda gukumbuye gukumvije narinda gukumbuye cyane guhera umunsi ndakwandikira ariko wa kabiri windu yahera bagasi nasubiye gukora kuri telefone abaje yaciye ashapura kubera narondeye Mugisha ciye ashapura kweri asha ubu n'umuriro ambwira ko ntameze neza kubera nitwaye kuri Mugisha bwa mbere ambwira umugabo wanjye ntameze neza kubera Mugisha yarondeye Mugisha ntibashaka ko mvuka narayirose kwa gatandatu baca baza baranyima wifi kweri
n'ubu bibaye nyene nisi kubera ndiko ndababyatirungika amahera niho bampaye nisi bampaye ejo none umunsi n'ayandi ho baranyuma wifi nk'akango kabiri basi mundu kabiri mundu niho basanje barabiciye wa mukobwa asha simbiye muri dushe bwatokiye sanga baciye wifi bari kumbabaza kweri bari kushavuza gutampaye za nomero za Mugisha gutazimana. Okay, tubandanye rero uvuge bike kuri Samiya abadukurikiye bumvise amajwi ya Samiya hanyuma uce ubandanya no kuri iby'iwawe rero nawe. Bya Samiya ndibaza bya Samiya ubona amahoro. Yego. Ikintu cyo gusubira kumufasha ni ikibazo cy'inzara. Iyo nzara afise nanje ndayifise. Yego. Ndayifise. Kandi kuva aho ngwariye je narakubwiye ati ndakwinginze umvugire je sindi umwana wo kuza barategeka. Yego. Jewe naje Saudiya ndabikeneye. Naje nzi ico nje kurondera. Jewe ndakuze. Ahatameze neza ndahabona. Kabisi ico kintu nukuri ndashima Imana baracubahirije. Yego. Ubu ndamenya amasaha yo kuryama, ndamenya amasaha yo kuvyuka. Ukuri. Ndaryama saa sita, nkavyuka saa 2. Yego. Akora akazi saa 11 nkaba nisubiriye hehe mu dore. Yego. Saa 10 nkasubiye kuryama z'umugoroba. Sizeri cimwe saa moya nkaca mvyuka. Nasubira nkabandanya akazi. Mana novuga ngo ubu ndafise ikibazo cyo kurya jewe nyene amapeta acize. Ego amapeta aracika nkamara n'imisi 2 nariye mugo si kuvuga ngo mba nabibuze iki. Kubura amapeta kwiwanje. Ego. Ego kandi iyo maze imisi ntajya namabuja arabibona kaza kamunone ndatasha kubera kutajya. Ati jinja inja nkunda hano ntazihari. Mbwira amahera bohereje tuko tuganira nandika message bohereje amahera ngahe mu Burundi. Kwa Samiya yamaje 6 yose. Samiya nakubwiye yarabanje yararungika ijana. Ego riragenda bararirotira. Mu nyuma yaciye arungika rero urumva tumaze amezi 6 yuko zikubye ko bari kwa telefone. Yego. Yaciye arungika amezi 5. Gira amahoro sawa. Ndavuga ko bamurishije n'igiwe cyose bamugurira telefone cinda babwira igisigaye. Yego. Bandanya rero bandanya ngo bagumye ikintu yambwiye ati bagumye baharirira ko naho bayarungitse. Ngo ni kibazo cy'amezi ngo amazi. Ivyo tuzoyibandanya ko ntacyo reka tubanze tubwire iki ntacyo. Ndamushimira ko amafaranga abohereje ashitse mu Burundi. Hanyuma ikibazo gisigaye icinjya hanyuma n'ikibazo nuko kuntu umva bamuha wifi kujya kuntu kari nababwira ngo kabiri mu ndwi. Rero ariko na nyamasaha 2 niba yarindira n'isaha imwe ntibanayirindira. Reka bandanye uvuga ivy'iwawe nta kibinzo byikemurira ntaco niko atarandondera gusa iyo ndondera byo biheze. Ndaza ko murungikira nimero yawe ni bamuha usejo azoca yisangamwe yayisavye kabisa. Ndazi azoza ngahashinga intahambwira ati ubu na wifi ndayironka ati no kujya ndajya sindi ngaha wewe gusa poa. Erega nivyo none jewe gatoya ho nyene abana igihe muganiriye na Farasine. Kangi ati Farasine na jewe nagahata. Tivyase. Yego. Yego. Mugisha yarantutse na uja Farasine. Yego.
Mugisha naraye ndarira nirirwa ndarira ariko vyo nabikubujije uvyibuke nabikubujije siso sinyoko aho nta uhari nta saha hari nta nyoka hari bandanye erega sinarira bambona naragenda muri dushe nkarira umutwe umenetse aca niyoza mu mazi nkaca nza kwisiga bandanye nabamenya n'ivyabaye ngo ndi dayimoni ngo ndi umusazi ngo namuhinduriye umukozi ngo yamureze hewe ariko naramubwiye ko ntazigenzasha mbwiriye vyahereye ahubwo nyene bandanye reka n'ubu vyarase hageraho nakwamubwiye ati ntusiye gukora akazi na kamwe bataguhaye amamega cimbwe wifi Mugisha narakwatike telegrafaransine baramushwimitiye baramujanye uranyishura ngo niyihagarareko yarihagaze ko ndavuga ati mwikure atako kavagonde niko bagashwimitira nk'uko yaramwikuye baragenda mu mutuzo ca telefona yacu bebe Karine yo ayo yamukoreye ntugomba ko yamugiriye nabi none Karine ayo yamukoreye sivyo kuvuga noneho kuvugira mwebwe yavugira barabo Karine ahubwo ngira n'umwarabu yapfuvye Jeni ku ruhande rwanyu Karine akaba ku ruhande rw'abana ni base ni banyina bazomwitongo ego kabisa none Karine kubera iki nyene batamukura muri office ngo bawundi bandanya sha umbwira ivyo kugira ngo turangize ikiganiro urazijewe ujya umunsi wa mbere fatwa kuri ndawenda kwitura ko bansanze aho njyamye baca telefona nyene muri rya office cangira imana ntihitaba Karine hitaba uwundi mugaje bavuga bambwira ngo niko ntwara telefone mu gikoni nanje ce ndababaza ati mbe ndababaze hiya muri office Jeffise contrat y'inzu zingahe ati imwe imwe none ko ekije nkora inzu zibiri Bona nivyo mwaje kuvuga none ko baje kundega ngo ntwara telefone mu gikoni nibambire nanje ijya nzigira kabiri nkora kabiri mu ndwi gatatu mu ndwi yuko ndayifitiye kontra nyamuvyeyi yaramvugiye nukuri yagati yo si imashini afise kontra y'inzu zimwe ahembwa umushahara umwe nyimba mabuja wiwe agiye aho rero yatelefonwe na nabuja wa Farasine nyene nyimba nabuja wiwe agiye kuraba abo bakobwa biwe namurekere mu rugo amaze musange kimwe bajanye naho ashike yicare iwe nyene n'ivyamutera isoni kuko abarundi barakunda ibikorwa azokoza ivyo mbahasanze atariko para kumukoresha akora ivyo ari byo byose vy'umugoreko ndagupfinze sinajaho gatatu mu ndwi ubu amezi iragira ko bite naho nyoye kuva kitagiye ibaze nawe ako kantu urakumva kare amezi aya ejo twaragiyeyo tugiye ariko babanjije kunsaba imbabazi Nagati nukuri kabisa naramubahirije kuko arakuriwe Mugisha indigerezi yo kandi murundi iyo tumega twaheze ntarahembwa arampa wifi nico ndanamukundira fuma kama munota umwe mugaragashiraye arangati Natasha ndakwinginze no kwinda gusavye imbabazi umworere basi nukuzo bukoze kuko aho muntu wo muri office yaciye abwira na buja Farasine ati hamagara mwene iyo nzu barivuganira aramuha kondisiyo kuko navuga ati je mabuja wanje ategekwa n'abakobwa biwe ubwiwe nta kibazo na kimwe afise nta kibazo na kimwe ndamwagiriza abakobwa be nibo bamutegeka yarabajinjiwe aravuga ati si imashini wafise kontra y'inzu imwe nanzo zibiri yaje gukora mubona vyase ni mumuzane kuri office chimwe mutawuri zitike yitaye azodepoza safira ha
ndagufinza amezi abiri yaraheze kabisa nagiye naho ndahakora gatatu muntu ariko mugo ivyo biri mu bintu nabandikiye na cyagihe mu byo nanditse yewe chama kedo zikiganiro kwera abana bawe okay mbwira rero ibikenewe byangomba oyaye ni nyene bijanye n'ivyo wawe uriko uravuga ko byifasha ubu hanyuma dusezerana nta ngorane ubu bimeze neza nta kibazo ndashima ubu nta nzu zibiri nkikora yego urumva kandi nabuja Francine umve ko nanjye yari yabahimbiye ngo nibaze barangurira amamega ariko uwo mama nyene nkorera yasabye umukorera iyo nzu yambwiye nyina ngo ati cyo ntigikunda amahera nayiwiwe jewe uko ziguheze Sura. Ana kero dukara nk'abarabu. Aramubwira nyina ati mama nico kunda ko mureka kumugurira amamega amahera nayiwe umushahara n'uwiwe. Zamuramugurira ikibintu kakaza atazogakora neza. Yego. Cyane ndagishima Francine nta wifi. Yego. Na amamega. Abayeho uko. Telefone yiwe yarayiborotse nawe yoca ku muntu amurungikira amamega ntagenda ntashikama. Ndumva nanjye nivyo yashaka ariko je ndashima ko uko mbayeho sinidoga. Utse ego nta kibazo mfise kabisa. Ego turaza kubandanya turagikora ntugira ikibazo. Ico nzogishishikara ndazi ko Imana yashatse bizagenda neza. Kana buja nagahata. Bajya turabashobora. Yarega wabishoboye yaba yarafise Francine telefone ngo muze murabivugana none wewe ntacyo azozara guha ubutumwa gake gake nkuko nyene ndazi uko nzobigenza Chanatabu nawe zenza ndakwandikira nimbere mu bya Francine ndazura yifise uzozura mu makuru buke tubandanye tubivuga turindiriye umva yaraje ndamubwiye ati basireyo ko bimeze uko nundi iyo telefone isa niyapfuye yego cugura iyindi telefone nakate simu nshasha cukubitamo kode amadasubira gukurikira telefone akwimya amamega uzoca kwabo bari hanze bakugurira amamega umuhamahera mu marundi turarindeye turariko kazokwanka kunayimugurira iyo telefone nabonye aragahata nagahata kajya gagore kabisa ningorane yego bose Samia nguyu Okay rero je ndagushimiye ko nawe ushimye ukanandirimbira Imana izizira irabampera umugisha kubera ko muri abantu mutahura icyo umuntu aba yakoze ego nukuri jewe niko nabivuze ubwa mbere umuntu wese yobatsiko yo ahubwo hariho mu mama tubana yanyasaba linki yajya amagurupe yawe ndavuga ati je nta ruhusha afise oya uramuhana urazana tumushiremo nta kibazo ariko nanjye sinkirimo gusa nzogunda zo kurungikira nimero yiwe reka turaza kubiraba turaza kubikora ngo kurungikira nimero yiwe ashaka kwinjiramwo
na Farasine nyene niko abamutwaye telefone ari amyasaba link ya zirya groupe yego nuko bimeze sawa rero je ndashima nkabwiriza n'abandi batararonka inimero yawe bayironke kubera uravuga ijambo rigashika kurinza guha ikiganiro mukavugana n'ikindi cyose kiba gishoboka biyumvire yuko abantu bitwararika gutura ibibazo ofisi bashaka bobiyeba nta majya ariyo karine akiri imijya ofisi nta majya dufise nyene nyazarazi wawe yego urashoboye kabisa murakoze gushima yego jewe rero reka ngarukiriza hano nta byinshi ngomba ko tuguma tuganira icyo nkoze ndashimye gose kandi hano ndiko narega message Jasira nkarangiriza kuri aririmbo kanje natangutse karibu yego abatazi nibibaze je sindi umugatolika ndi umwisilamu ariko navyisanzemo nukuri uri umwisilamu byukuri yego je navyisanzemo tu niyo mpamvu bitandiye ngo nenze ko mucama w'abisilamu mugeze ngaho okay aya kabisa je ndi umwisilamu wa vrai yego na Samia n'umwisilamu yego ntabwo twitandiriye mwa kino gihugu niyo kamere kuva mu Burundi yego oya sinogenda ntashimye kubera ibyiza wankoreye sinogenda ntashimye wankuye mu bana bawe sinogenda ntashimye kugenda ntashimye oya sinobyubahuka kugenda ntagushimiye wewe Daniyeli ibyiza wankoreye birandengeye none Daniyeli n'ubu uruhiriye urakoze sawa mugire ibihe byiza uhezagirwe cyane imana ikugerere neza imana ibahezagire mubandanye mufasha abandi bifashije n'abatifashije aba mu gihugu cya Saudiya dufise ibibazo bitandukanye hari abafatwa ku nguvu hari abatajya hari abagwara ntibavuzwe hari n'ibitandukanye hari urumva ibibazo byose biri kw'inosi bigwiriye muri Saudiya nizere ko atamumama cyangwa umukobwa ari mwa kino gihugu yobabayeho 100% kuva shika kugera ahageze uwo munsi ataryose byarakorora kubw'ikibazo cya Saudiya rero ndabateye akamo kukwitura karine bamuhebereye ofisi yiwe n'abarabu biwe nta kibazo imana imbere yego okay bakunzi mwari muhurikiye nanje ndabashimiye ko mwashoboye gukurikira kino kiganiro ibisigaye commentaire zirarekuwe ibisigaye no kugisangiza abandi navyo ni ibintu bikomeye bamukoze murakoze cyane